ariko arigisha burira. Abigishwa rero baramubarira batiraba urije aba bantu basezere ntidirisha tubagaburira. Bagira ubwoba bobo barabona ko bakwiye kugenda kuko bari bafise utuntu tubakwiye, udusima 5 n'udufi 2. Bagira bati ibi bintu niyo baguma hano ntibakwiye. Bobo rero baguma bikunda kugira ngo barungike abantu nabo basigare bararya. Ariko Yesu, haleluya, Yesu acavuga ngo bagaburire. Hanyuma rero arababaza icyo bafise, imitsima 5 n'udufi 2. Hanyuma rero ati bicarike kuko Yesu aragwiza. Haleluya, Yesu agwize. Na hariya kuri banki yawe nagwize, na hariya kuri konti agwize, no mu bigega agwize, kuko twarasezeraniwe n'Imana ngo nzohezagira ibigega byanyu, nzohezagira imirima yanyu, nzohezagira imikuku yanyu, nzohezagira ubusho. Yesu ashimwe. Wakiri iyo migisha, wakiri iyo migisha. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. None rero Mwami, ishengero ryawe riteguye kwakira ijambo ribwira kuri mugoroba. Turasabye kugira ngo mpemu yera ari bashishikara kudusigurira, yongera avugane n'umwe wese. Urabwira ngo muri iyi minsi turiko turangiza umwaka tuwutangure Mwami turimwo ayandi mavuta mashasha, kandi dusubiye Mwami kunga ubucuti kandi kugira ngo dushishikare ibikorwa vyawe n'ukwezwa. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Yesu ashimwe. Nuko rero reka dusome hariya Yesaya 53 umurongo wa 3 n'uwa 4. Havuga ngo yarakengerwa agahugwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba icarico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akayicurikirizwa n'akabonge. Tumaze iminsi mu gikorane twumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ingene ubuhanuzi bwavuzwe Yesu kugira ngo aze. Yesaya yarabihanuye kandi Mika arongera arahanura. Twabonye muri ivyo bitabo bibiri ingene Mika yamubonye abona avukira i Betelehemu, ariko arahumuriza Yerusalemu canke abantu b'i Yerusalemu, kuko bari bakikujwe n'abansi babo. Baca baronka rero igihumuriza, aca avugishirizwamwo yuko Segaba agiye kuvukira i Betelehemu. Yesaya nawe aramubona, amubona nk'umuntu w'inkengerwa, nk'umuntu abantu bahura batemera. Hanyuma rero kandi abonamwo irindi jambo rikomeye, yari n'umunyamibabaro. Amubona afise imibabaro myinshi, ariko kandi iyo mibabaro hari kubera wewe, hari kubera jewe, kuko icari caramuzanye kwari kugira ngo aharire abantu b'Imana baharigwa ibyaha byabo. Kandi kugira ngo ashitse ico gikorwa yabwirizwa kugira imibabaro myinshi, gucumitwa, gukubitwa, kubambwa, agapfa, hanyuma akazuka ku munsi ugira 3. Yesu ahabwa icubahiro. Yarabonyere yuko ari umunyamibabaro, kuko n'abantu bari mu mubaro mwinshi. Ico gihe haba ubuhanuzi bariko bafise ubwoba bwinshi, kuko bamwe bari baratwawe n'inyagano, abandi bagira batego kugira ngo batagwe n'inyagano, ariko baronka iryo humure. Kandi bari babwiwe ko bihana, biranka ko bihana, bica bituma Imana ibanza kureka, irabareka baratwagwa n'inyagano, kugeza yuko muri bo havamwo umucunguzi. Yaje rero kugira ngo yikorere ibyaha byacu n'imibabaro yose n'amaganya. Hanyuma rero ku murongo wa 4 abona ingene yari yikoreye iyo mibabaro. Nawe
nawe nagira ndakwibutse ko yikoreye imibabaro yawe. Naho wobona imibabaro ishishikara canke imitwaro, kuko intambara ntahizoreka. Uwo wese yakurikiye Kristo yamahura n'ibibazo, yamahura n'intambara, nk'uko umukozi w'Imana Paulo yabivuze muri kiriya gitabo ca kabiri yandikiye Abikorinto, mu gice ca kabiri yandikiye Abikorinto mu gice ca 11:23. Paulo aravuga ingene yagiye arahura n'ibibazo bikomeye n'imibabaro ku bwa Kristo, ingene yakubitwa, ingene yashizwe mu ibohero, ingene no mu rugendo yahura n'ibibazo bikomeye, ubwato bukabasabira bakarara mu kiyaga, ahandi kandi akadenderezwa. Ico gihe niko vyari biri. Uno munsi naho nyene uja gusanga ufise imibabaro itandukanye, ibibazo bitandukanye, kandi bivuye ku rugezo umuntu ariko. Umukene ageragezwa n'ubwo bukene, umutunzi nawe ageragezwa n'ubutunzi bwiwe, kandi umwe wese arafise ibimugoye. Ari n'ufise abana arageragezwa n'abo bana, ariko kandi n'utabagira nawe nyene akageragezwa, kuko ntaruhuka. Ariko nagira ndakubarire, iganuke kuri wewe muri iyi minsi, nuko Yesu yaje ngo yikorere imibabaro yawe. Yesu ashimwe. Yikorere imitwaro yawe, naho woba uremerewe ufise ibibazo. Igihe yashika, kuko ubu buhanuzi bwarashitse amaze kuvuka, aravuka arakura, hanyuma rero hagera ko atangura ibikorwa. Bibiri irerekana ingene yagiye arikorera imibabaro y'abantu akabatabara, yama ari hafi kudutabara. Dusomye hariya muri Mariko mu gice ca mbere, Mariko murabe Bibiliya zanyu, Mariko mu gice ca mbere turabona abo ingene yatabaye. Igice ca mbere umurongo wa 40, Mariko igice ca mbere umurongo wa 40, havuga ngo haza umunyamibembe kuri we, amwinginga mupfukamiye, atukunze woshobora kumpumanura. Amugirira akagongwe, arambura ukuboko amukorako, ati ndakunze humanuka. Imibembe ikimuvako arakira. Yesu ashimwe. Turabona uyu muntu yari afise ibibazo bikomeye, yaragwaye imibembe, indwara yari igoye muri ico gihe, kuko ntiyaronka umuti, ntibashobora kumvura. Iyo umuntu yagwaye imibembe yacava mu muryango, umuryango wacu ugira ikibazo, kuko yacava mu muryango agashigwa ahandi kure, hanyuma kugeza akiza akaba ari hagaruka. Kandi naho nyene akabanza kuja kwiyereka umuherezi kugira ngo arabe yuko yahumanutse. Kandi muri iki gihe vyaca biboneka yuko amaze guhumana mu muryango bagira ikibazo, ariko yarambariye umuryango ntiyasubira kugikora. Ari ikibazo bari guhura n'umuryango basigaye, ari umugore ari abana, ntivyari gukunda, wari umuryango uri mu ngorane. Ariko Yesu arahashika. Yesu ashimwe, kuko Yesu aragendera n'imiryango, akagendera imiryango akakiza. Ico gihe rero abantu baramutinya akaja kure, ariko Yesu amaze gushika iruhande ya Yesu acamukorako. Cyari igikorwa gihambaye, kuko nta wakora ku munyamibembe, ariko Yesu yari yamukozeko. Kandi Bibiliya yari yavuga ngo ukoze ku munyamibembe canke kuhumanye, nawe nyene yabahumanye. Ariko Yesu we ntiyigeze ahumana, kuko yari yaje kugira ngo yikorere imibabaro y'abantu, y'imiryango, y'ingo, kandi nawe urimo. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ico gihe amaze gukira yaciye agenda arabivuga, nubwo Yesu muri ati ntubivuge, ariko yaciye agenda arabyamamaza, kuko nta muntu yokira ngo areke kubivuga. Bibiliya irafise ingene isigura, kandi n'ingene umuntu asigura kuri uwo mubembe igereranywa n'icaha, kuko n'icaha iyo cinjiye mu muryango,
iyo cinjiye mu muryango hakaba ari umugore ahemutse cyangwa umugabo ahemutse, haba ikibazo gikomeye, abana bacahura n'ingorane, umuryango utusambuka. Ariko aho Yesu ashitse umuryango uguma urema. Yesu ahabwa icubahiro, arasubira aratabara. Kandi abandi nabo kuko duhejeje kumva ururirimbo barihejeje kuturirimbira, abaririmbyi hariya gwanditse muri Mariko nyene igice ca 4, muce murangurura harya Mariko igice ca 4, Mariko igice ca 4 umurongo wa 35 havuga ngo kuri uyo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. Ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma, yiseguye umusego, yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza, abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca habagahwekere gose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga bimwumvira? Yesu ashimwe. Turabona abandi nabo bahuye n'igihuhuta c'umuyaga, kuko mu rugendo uhura n'ibibazo byinshi. Mu rugendo hari amabuye, mu rugendo hari amahwa, mu rugendo hari amajambo, mu rugendo umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Nk'uko na wewe ufise ibibazo bitandukanye bijanye n'urugendo urimo. Aba nabo baja mu kiyaga barajabuka bagenda, bariko baragenda haza rero umuyaga mwinshi, imipfunda irisuka mu bwato, ubwato bugira bwuzure. Baribuka yuko bari kumwe n'umwami. Burya hariho abantu rero batazi yuko umwami yaje kubatabara. Erega Yesu yaje kudutabara. Yesu ashimwe. Yesu yaje kudutabara. Hanyuma rero bari bameze nk'abavyibagirwa. Imipfunda ugeze yuko igomba ubwato bugomba bwuzure, bari bavyibagiwe. None kubereki wamurindira ukaja guhamagara Yesu wamaze gutota, wamaze kuruha, wamaze kugira ingorane. Hamagara Yesu iminsi yose. Haleluya. Yesu n'umukunzi, yama arondera kugira ngo, kandi yama ari hafi yawe kugira ngo akwishure. Mu nyuma rero bareka ati turi kumwe n'umwami. Baca baragenda baramukangura. Igihe bamukangura urabona ko bari bamerewe nabi, kuko bo mu kubabarira bavuga ngo hariya kuri urya murongo wa 38 baramukangura ati mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Uravye tubona ko atari umuntu yariko arasaba, atari umuntu yari umuntu aciye bugufi, yari umuntu ubona ngiye kubona n'umuntu abishoboye, ariko bamera bamutakwa imirago kwababaye. Ariko nagira ndakubarire, n'ubu yamafise ikibabagwe kugira ngo agutabare. Ndakwifurije ko mutabagwa na Yesu. Ntiurondere gutabagwa n'abapfumu, ntiurondere gutabagwa n'umuntu wundi, kuko birava ngo harapfumwe umuntu yishimira umwana w'umuntu, ariko wishimire Yesu Kristo. Kandi wakire Yesu Kristo kugira ngo yame agutabara, yamatabara. Ugwa aramutabara, uri mu bibazo bitandukanye nibamba ageragezwa aramutabara. Abo yatabaye abari ku rugendo, aratabara w'undi mugwi. Aho ni iki? Yikorera imitwaro yacu. Arabona umutwaro umwe wese afise. Abo bari bafise umutwaro wo kugira ngo umuyaga uhagarare, imipfunda ihagarare, amageragezo ahagarare, kandi yarahagaze. Abandi nabo harabari bafise umutwaro wo kuburanirwa, ubukene. Ariko arigisha hagera burira, aca babarira abigishwa. Rero baramubarira batiraba burije, aba bantu basezere ntidirisha tubagaburira. Bagira ubwoba, bobo barabona ko bakwiye kugenda, kuko bari bafise utuntu tubakwiye, udusima 5 n'udufi 2. Baragira bati ibi bintu niyo baguma hano ntibakwiye. Bobo rero baguma bikunda kugira ngo barungike abantu nabo basigare bararya. Ariko Yesu, haleluya, Yesu acavuga ngo bagaburire. Hanyuma rero
arababaza icyo bafise, arabarira utwo dufi bafise dutanu, imitsima itanu n'udufi tubiri, hanyuma rero ati bicarike rero, bicarike kuko Yesu aragwiza. Haleluya. Yesu agwize. Na hariya kuri banki yawe nagwize, na hariya kuri konti agwize, no mu bigega agwize, kuko twarasezeraniwe n'Imana ngo nzohezagira ibigega byanyu, nzohezagira imirima yanyu, nzohezagira imikuku yanyu, nzohezagira ubusho. Yesu ashimwe. Wakiri iyo migisha, wakiri iyo migisha. Hanyuma rero Yesu yaciye agwiza arabagaburira. None rero kugira ngo wakiri iyo migisha, hariho rero kondisiyo, hari ikintu ubanza gukora kugira ngo wakire imigisha y'Imana, kugira ngo wame utabagwa, kuko Yesu yamagomba yama ari hafi yacu kudutabara mu mibabaro, aradutabara. Kandi hariho amasezerano. Bibiliya iravuga muri Zaburi, ntitubanza kujayo kwasoma 6:8-19, ngo umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro imisi yose. Yaba yikorera imitwaro y'umwe wese. Kandi Yesu arongera arahamagara ati nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe, muze kwijenda baruhura. None rero yiteze kuruhuka mbega? Uyu munsi arakuruhura, uyu munsi arakugirira neza. Ariko rero kandi hariho icyo agusaba. Icambere ubanza kwemera ugahumanuka. Kw'ikintu gihumanya ubusi imibembe, ariko ni icaha. Ubanza kwihana icaha. Iyo umaze rero kwihana icaha bigenda neza. Hariho rero umuntu ahumana, kuko ikiriya gihe hari yari yahumanye kubera imibembe. Ariko kandi hari ikindi gihumanya. Hariya muri Mariko igice candwi umurongo wa 21. Reka tuhasome tuharabe. Hari ibintu rero bice bihumanya umuntu, kugira ngo rero ashishike kwikora imitwaro yawe. Wemera kugira ngo uhumanuke, aguhumanure. Igice candwi ca Mariko umurongo wa 21. Kuko imbere yo mu mitima y'abantu hava mu ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi byose biva imbere, nivyo bihumanya umuntu. Imana idufashe. Hari ibintu rero bihumanya, kandi ivyo ni biterwa na wa mugwanije Satani. Hari impwemu mbi zigenda zirateza ubusambanyi, izindi zigateza ivyifuzo vy'umubiri, ivyifuzo vy'ubusambanyi, vy'ugushurashura, izindi zigateza ukwiba, izindi zigateza ugwango, izindi ubwibone, izindi amacakubiri, izindi ubwicanyi. Izo ni impwemu mbi zituma na wa mugwanizi kugira ngo agende aratera mu mitima y'abantu, ahumanya abantu, ko ni wahumanya abantu. Kiriya gihe imibembe yarahumanya umuntu, ariko muri iki gihe Satani arahumanya abantu, abateza ibitumvise by'ubuhumanya, bigatuma rero umuntu agenda yaraheze, bigatuma abantu bagira ibibazo bitandukanye, abantu bakabura amahoro, ingo zikabura amahoro, abagore bakabura amahoro, imisore ikabura amahoro, abagabo bakabura amahoro, eka no mu gihugu hakabura amahoro. Kubera iki? Hariho impwemu mbi zigenda zirahumanya abantu. Rero kugira ngo ukire yikore imitwaro yawe nuko wihana. Ico ni cambere. Iyigira kabiri, kugira imigenderanire myiza n'Imana na Yesu Kristo na mpwemu yera. Yesu yaravuze hariya muri Yohana 15 umurongo wa 7, nimwaguma muri jewe amajambo ajama muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizoba gute? Kizobera kuno. Ivyo usosaba byose bizogira neza. None uragomba rero kwitegura. Tugomba mu imbere yuko dusenga rero. Umwe wese arumva ati hari ico nkwiye gutegura, hari ico nkwiye kwaturira umwana, hari ico nkwiye gusaba Yesu. Acahagarara hari abakozi Imana musengera.